uri kurumva uko kuntu winjira nawe izi design ugorojwe ni gwarerimbamo kumenga urashaka kumwinjiramo cyane wizi design mani nuniranye nawe izi manyo oya David nawe izi kidana azokira bingamaniro kuko urumva waranye nawe izi waramugize kopi warakopi urujwi gwiwo warateruye ucushiramo mu munani yiwawe wizi design ashaka kumwinjiramo ko wizi afise kunaririmba sound boy nawe afise kunaririmba kugenda utabazinzira niyo nkomoko yo kuzimira ntutangaze nukubona nguhagarika mama nkubaza huvana ahugana Hero bakunzi ba Icyubahiro TV turabaramukije nkuko bisanzwe kuri plateau za Icyubahiro TV twama tubazanira abastare bagiye batandukanye nkuko mumbona ngaho imbere zanyu je sindi mu journalist nko mubimenyere oya ndi cameraman ahubwo wa Icyubahiro TV gusa no munsi mu journalist wanje yavuze ati uno munsi nawe tegezwa kubaza byanga bikunda behind the camera hakaba ariyo Jasmine Masambambo ubu nawe ari kara kamera byanga bikunda tegezwa kumenya byose simakaguma ari imbere ya microphone cyangwa imbere ya kamera reka rero tutaravuga byinshi tumanze turamutse umutumire wacu turakuramukije umutumire wacu muraho ntibaze ko atari ryo rya mbere uje kuri plateau za Icyubahiro TV oya sibwo bwa mbere nari ndahamenyereye okay turamukiriza abakunzi bacu ba Icyubahiro TV ndabaramukije abakunzi ba Icyubahiro TV uno munsi nagarutse mu kinyamakuru Icyubahiro TV ego murakoze cyane turabona uri umustar kandi araberewe uguma wambaye ibintu biteye ubwoba cyane konze mukamenge arababire beshi nta numwe aragufata kwizosi kamwana ma bro ngaha ku mugoroba hageze ucubimenye ugashitakare ko batakuze izina ry'ubustar witwa gute batanzi izina ry'ubustar nitwa Sound Boy Burundi Sound Boy Burundi kubatamuzi avuka hehe bimeze gute Sound Boy Burundi mvuka mu ntara ya Kayanza mu ntara ya Kayanza niho nataye uruzogi okay Sound Boy hajyanye imbatari banga uri mu muryango w'abana bangahe boss Sound Boy ndi mu muryango w'abana 9 kandi nijingira ubwanyu babwita umuhererezi nije ndumuhererezi rega mu kirundi bavuga ngo urisige yiheneye oya ndabizi kuko urumva inyuma yawe nta wundi muntu yagarutse ahubwo nibuka mere yatsarambira ngo biri ngo giye ngo njengo ndarimo diatari okay Sound Boy mu kazi kamisi yose akori Sound Boy mu kazi kamisi yose sanzwe nkora ibintu vya mekanike ibintu vya mekanike birakorohera kugira ibintu vya mekanike no gusohora imiziki kumenga ni ibintu bibiri bidasa kandi umenga ntibivugika mekanike gusohora indirimbo no vuga ngo biranyorohera ko ndibaza si artist wenyene Sound Boy usanga afise ikindi kintu akora behind y'umuziki no vuga ngo ndaronka umwanya wo kuja mu muziki nkaronka n'umwanya wo kuja gukora ivyanje kuko nyuma y'umuziki urumva ntiwoca wicara n'ivyo bintu bigera gute kandi urumva gukora mekanike kuja aho uraronka umwanya wo kubenga abantu bakora mekanike bakora mu gatondo gushika ku mugoroba nta mwanya waronka mbe kwandikaho biraza gukorohera uvuye muri mekanike muri make ikintu umwanya wo urawujira uvyutse mu gatondo uravuga ndiko ndapanga iki ukavuga muri make ibintu ngene urabipanga umaze kupanga ibintu rero usanga kimwe gikoze mu mwanya wacu kindi gikora mu mwanya wacu Sound Boy nimba atari banga kuko umunyamuziki ntitwamwakira nk'umuntu ajya kurima yabo ujya kurima twavuga ati rima ngaho turabukuntu uhora uduze kivi mugurumva umunyamuziki reka umanze wikore mugabo kwanza bamanze bamenye Sound wariwe Sound Sound Boy mon amour kugenda utabazinzira niyo nkomoko yo kuzimira ntutangaze nukubona nguhagarika mama
nkubaza huvana ahugana jewe hari ukuntu numva uri kuraririmba numva iyo bayita gutyo boro uvugira ngo nyere ngamu mihogo ukamenga nyere wapasutse niyo iyo bayita ndimo ndagenda mwababa ndibigisha umuziki novuga ngo ni tekinike ya sare kumenga hari ahantu wiba ijwi rega hari umuririmbyi uco ushaka mushaka kuririmba kumwe kukurumva uri kurumva uko kuntu winjira nawe uzi design ugorojwe ni gwaririmbamo kumenga urashaka kumwinjiramo cyane wizi design wizi design ashaka kumwinjiramo ko wizi afise kunaririmba sound boy no afise kunaririmba mugurumva uri urumva ijwi ukuntu mwinjira nico kimwe nitereke warateruye yire wagize ico bita kopie code mani nuniranye nawe izi manyo oya David nawe izi kigana zokira azokira bingamaniro kuko urumva nuniranye nawe izi waramugize kopi warakopi urujwi gwiwo warateruye ucushiramo mu munani yiwawe oya wizi sorry tijos arikara aravuga ngo nabo yamumve wapi grafe wizi uyu mutamu umurabe ko cyane wapi wizi mbe niwe muririmbyi mu Burundi akwespera cyane gusumvya kuko urabona abaririmbyi benshi baravuga ati jewe urumva Fizo niwe nadugiye ko naka niwe nadugiye kugira niwe nyinspira kugira ngo nanje shobere kuririmba nawe ninde muririmbyi akwespera nga mu Burundi nimba atari banga aho ngora inspiration jewe ndakunda kumviriza imiziki nawe izimo ko ndakunda kumviriza ndakunda kumviriza wizi designer abafariazi ndakunda rugenda muri South Africa Nigeria nkumviriza abaririmbyi babo ngene baririmba mugabo ndakunda ndafise umuntu ndakumviriza cyeshire indirimbo ziwe type umwe wo mu Rwanda bamwita Andy gusa urumva mu baririmbyi wavuze ukurikirana ko wizarimwo kandi nkaca numva mujwi kuri kubita wizi nyene ko aritereke wizi munatakuzi rego munatakubonye kuri video cyangwa uvuga kubera ko wabonye cyage nakora kava ya gusa n'umuntu ariko arumviriza ijwi avuga ati umuntu atamuzi neza ni wizi design atereka be hajya nimba atari banga ubugeze ku ndirimbo zingaje nagore ko ari ku ndirimbo imwe ubu ngeze ku ndirimbo zitatu okay ariko hariyo ngomba gusohora mino misi yaraheze kwanza byose byaraheze rero uri kurakurikira kino kiganiro genda kuri ariko rero musasa nagize ikibazo kimeze gute nagize ikibazo ngomba kubwira abafanzi banje ngomba kubwira abariko baraba kino kiganiro nagize ikibazo kijanye na YouTube barayihakinze YouTube yanje barayihakinze bose bamuhakinga ngo Facebook YouTube barayihakinze yabora ari base satu yashaka kugura yashaka tube turavuza induru gusa nta kintu nawe reka usanga ari base ukaza arikwisha ngo baguhakize muto jewe sinkunda kuvuga ibintu ngo ndiko ndahiga ngo amanu zenya oya YouTube yanje naragize ikibazo ku buryo ubona uvuga ngo ndiko ndaraba ngene nosubira gutunganya urubuga rwanje rwa YouTube mugabo uko bimeze kose ibikorwa birashobora kubandanya uko bitegeza kubandanya okay ni sound boy nyitwo twumvise indirimbo yawe shasha ariyo wakubise akapera imbe ijya ndirimbo yitwa ni wewe ni wewe kandi amasanamu twarabonye amasanamu yaraheze gukorwa nubwo itaraje habona tunatumira abakunzi ba sound boy bagende kuri mbe hajya cyano yawe shasho kuko urumva ko cyane barayitwaye rero wewe werega ingoro ufise ikibazo umaze gukreate challenge zishika zitatu barayitwaye none zose baguma baziba banyereka kanyamuji abana bo ngaha ugashyamo security ariko ndibaza ntibizosubira ariko uwamakinze none basiga ndirimo zose wakoze ubu zose zaragiye barazikuye ko mugabo hari ubu systeme tuko turakora indirimbo zizosubira ku rubuga rwa sound pole sana ko babaze kukwibaza none basi ya gatatu yitwa gute YouTube yawe ya gatatu ni sound boy Burundi okay reka rero tubwe abakunzi ba Icubahiro TV musimbire kuri channel ya sound boy Burundi muge subscribe na comment na partage kugira ibikorwa vyiwe bishike kure kuko murumva ko YouTube yiwe bayivye ubu nacakire yindi urumva ko zero nukuri mu mushikire muri rwa rukundo nyene kugira abandanya akora ibikorwa vyiza cyane none nimba atari banga ijya ndirimbo yakoze nde video na audio ijya ndirimbo yakorewe
video yakorewe muri Gastar. Audio yakozwe na AP muri Kirikodi. Ya. Video yakoze cameraman namuvuge. Iwirirwa yamuvuga bazobora hagiye inyuma. Bazobora hagiye inyuma. Baja namuvuge mu director yakoze ijya clip ya ni wewe. Bazogenda murake kuri rya video yabatswe. Bazobwira biramusore. Nabahe bantu woshimira cyane kuri ku bikorwa cyawe igishasha wakoze kuko urumva ko byagutwaye ingufu nyinshi cyane burya video audio na video kubiransira bijya biragoye. Muri make twarimo uburyo bwinshi muri make umuntu wa mbere nshimira n'umuntu ankorera ama video ndavuga ngo ni nawe muntu wewe uri kuraba kino kinyamakuru umuntu wa mbere nshimira n'umuntu ankorera ama video kuko navuga ngo ni nkawe management wanje wani we abamfasha ibintu byinshi kuko navuga ngo audio yoyo ntibyoroshe gose mugabo audio iroroshe mugabo nagira ndakubwire hageze gukora video we naka video usanga kamara minota 3 mugabo usanga ari ibintu bigumye ndashimira umuntu ankorera ama video nubwo tashimye ko ndamuvuga umuntu ankorera ama video niwe muntu unavuga ngo asa n'ufashe sound boy uno munsi ya Okay. Reka tubibutse kuri Cyubahiro TV ko dufise turakora ama service atandukanye, turagira photoshoot, turagira ama publicité, turagira ama photo cover, turagira ama designer, nandi dukora ni kuri 14 Mirango 2. Udukeneye ucuturondera kuri izi nimero uri kurabona nga. None sound boy, nimba tari banga nakaye kajambo kanyuma canke nakaye gasunika rugi wovuga kugira ngo abakunzi ba Cyubahiro TV ugira ico babari. Bo no banza gushimira mwebwe mwanyakiri mu kinyamakuru hama ndiko ndabwira nkacambwira nsozera mvuga abariko barakurikira ikiganiro bagende kuri YouTube bandike Icyubahiro TV bavuye ku Cyubahiro TV bace basubira bagende kuri YouTube bagende bandike Sound Boy Burundi hama bafyonde subscribe kugira ngo babandanye kuba babe abashobora kuronka ibikorwa byanje byihuse baba bambere baronka ibikorwa vya Sound Boy bihuse ikindi muri bwamwe muri bwa rukundo atawewe ntajewe atamwebwe ntajewe meze boko yego reka tubishime cyane nibaze katari ryo ryanyuma uje kuri plateau za Cyubahiro TV bo nejo no kumugoroba nejo mumpamagaye ndi Redia. Murakoze cyane tubamenyeshe ko na sound ari mu bantu bakunda kwifotoreza udufoto twiza cyane muri Icyubahiro TV reka namwe tubatumire muzoze muraza kwifotoreza muri Icyubahiro TV mukeneye ama video mu manza zitandukanye mukeneye amafoto yo muri anniversaire mukeneye amafoto atandukanye muzoze muraza kuri Icyubahiro TV reka tubashimire mwe mwadukurikirane kuva ku ntango gushaka kuri kano kanya je wari kurabona imbere ya kamera yari Tijos inyuma ya kamera yari Jasmine Masambamba akaba ari n'umujurnaliste wacu arana gukarira ukunda bazamuhungu birera mati yagoye reka tubashime cyane ciao